akantu kangana akantu kanziya gose. Ubwenge bw'ijuru ntabwo ni bunini cane. Hariho urugero ngaha kw'isi urengeje ubwenge ushobora no gucuba umusazi. Rero ndashika kuri Ibrahimu, abamuriko babakurako ku nguvu kuko babumiyeko baba bagomba kuguma ngaho. Haba hariho abantu babinjiza mu kindi cumba kuko baba bashitse. Naguma mvuga nti kubera iki abantu babamatura nk'abamase ku mubiri wa Aburahamu biva kuki? Umaze kumushikako wumva wo mugumako ibihe vyose ukamumira neza. Ashitseko baramunkuyeko sinagiye mw'ico cumba kuko nategerezwa kugaruka kw'isi, ahubwo baca baransohora, baca barugara na rya rembo. Ushitse kuri Ibrahimu bakakwinjiza indani, aho ntusubira kugaruka. Abantu bapfuye bakava ngaha mw'isi ntibagenda hariya mw'ijuru riri mw'Imana, barashika mw'ijuru mugabo ntibagenda muri ririya riri mw'Imana. Bisigura yuko amajuru ari menshi, ntambwe canke ingazi zitari nke kugira ngo ushobore gushika mw'ijuru hariya. Ico kumbure ni kimwe Pawulo avuga ati nari mw'ijuru rigira gatatu. Reka ico gice co muri Bibiliya tugisome. Abikorinto ba kabiri igice c'12 guhera ku murongo wa 2. Haravuga ngo ndazi umuntu wo muri Kristo yaduganywe akajanwa mw'ijuru rya gatatu. Ubu hashize imyaka 14. Namba yari mu mubiri simbizi, canke namba atari mu mubiri simbizi, bizi Imana. Voilà, usomye iri jambo muri Bibiliya urumva yuko experience yo kuja mw'ijuru ibaho. Urumva yuko hashobora kuba hariho amajuru atandukanye. Donc Bibiliya ivuga ngo mw'ijuru rigira gatatu. Ibi bintu murumva yuko vyegeranye nibi uyu muntu yariko aravuga. Uyu muntu ariko aravuga urumva yuko bijanye n'ijambo ry'Imana. Rero baransohora aho ndi mw'ijuru, ndasubira ndazunguruka. Ndiyo nabonye ibintu vyinshi ntuhava nshobora kuvuga, ariko ndavuga bimwe abantu bashobora gutahura. Mbere nababwiye yuko nabonye mpwemu yera, mutima mweranda, umuntu aciye bugufi, umuntu atekereje gose, umuntu w'ukuri. Ashika mw'ijuru bien sûr nari kumwe n'abamarayika, Yesu nawe ari ngaho. Yesu yari ngaho njana nawe. Ukuri nawe n'uwukuri arabaho. Uwa gatatu rero ngezeko ni Imana. Yitwita Imana. Muri aba batatu mvuze, mw'ijuru siko bamwita. Mw'ijuru bamwita umushobozi wa vyose, Almighty. Mpwemu yera irindi zina bamwita umukunzi. Yesu bamwita Yesu canke umwana w'intama canke umwami w'icubahiro. Ayo niyo mazina ya Yesu mw'ijuru. We bivanye nuko mukorana ushobora kumwita izina ugomba, ariko mw'ijuru uko niko bamwita. Niho rero naca nsubira ndagenda nsa n'uwurira. Ugenda ku Mana ugenda nk'uwurira ku ngazi. Ijuru rya mbere urarimara, irya kabiri ukarimara, irya gatatu ukarimara. Imana iri mw'ijuru ryo hejuru cane, ntirifise iherezo. Ijuru ubona hejuru ntirifise iherezo. Nkuko bavuga ngo Gihenomu ntigira iherezo, n'ijuru hejuru ntirigira iherezo. Iryo juru ryuzuye icubahiro ciwe, ubwiza bwiwe n'amashimwe yose. Hari abantu nama numva bavuga ngo urumva ngo Imana yaremye abantu kugira ngo bayininahaze, ngo kuko ngo idashobora kwininahaza. Ico naracanse bivanye n'ivyo nabonye. Nanje naragihakanye, ubu ndaroza uwunshigikira. Urumva ngo yaturemye kugira ngo tumushimagize, tumutazire. Erega Imana icubahiro yacamanye kuva kera.
Imana yaremye umuntu wese kubw'intumbero. Niyo mpamvu uriho. Wewe kuva mu nda ya mama wawe hariho igituma Imana yakuretse ngo uze ngaha kw'isi. Yagukuye mu nda ya mama wawe kugira ngo ube ico yakuremeye kuba ngaha kw'isi. Ugutazira ni ibintu bisanzwe birumvikana, ni nkuko wovuga uti umuntu ari ngaha kw'isi ategerezwa kurya, umuntu ategerezwa kwambara, umuntu ategerezwa kubaho ari n'amagara meza. Rero uriko urahimbaza utazira Imana nturiko urafasha Imana, uba uriko wifasha wewe. Nivyo uko nukuri kabisa. Imana rero uyibonere hariya, tubwira ingene vyagenze. Igihe nari nkigenda nshitse mw'ijuru rya gatatu, aho nabona ari hejuru cane mu ntebe y'icubahiro cayo. Wibuke nari napfuye, ndi ngaho ndasubira ndapfa, kandi hariya badapfa. Nkuko mbona ngaha ndagwa hasi ngwa ncuramye, ndaba umubiri wanje uri mw'isanduku, kandi nibona uku nyene. Aho narubamye uku naguye, ariko Imana nguma ndayibona. Nguma ndayibona uku, ntashobora kuyinyegeza. Iyo tekinoloji ko ari nini. Umuntu ngaha kw'isi vraiment ntiyo bitahura. Umuntu akeneye ubwenge bwinshi kugira ngo bitahure. Ico womenya rero, mw'ijuru ntibapfa. Uravye Imana ushobora gupfa mugabo ugasigara uyibona. Ibi rero ni nka bimwe ba Daniyeli bavuga ko babonye Imana ngo bagaca bapfa. Jewe nararavye Imana nca ndapfa, ariko nguma ndaba. Ukaraba hasi mugabo ukaguma uyibona Imana, uyiraba directement, kuko Imana ica ibibatsi gusumvya izuba incuro 100. Nkuyeko nta nico nongeyeko, uko nukuri. Ugende kuzuba nka 5:00, uraba izuba cugwizako n'amazuba 99. Je ndabitahura, icubahiro c'Imana ni kinini cane. Jewe kugira ngo utahure ivyo ndiko ndavuga neza, nimba uzi amasaha izuba riba ryaromoye neza, genda urirabe, ucugwiza ko incuro 99 uko ririko riraka, uza guca utora uko Imana ibisa. Uko nyene ndakubwiye niko Imana isa. Bisigura ngo ntushobora kuyiraba, uyiravye direct mu cupfa. Kandi iyo upfiriye ntibapfa. Ico kintu kiratangaje gose. Rero igihe nayiraba bikamba kw'ivyo, ndavuga nti reka sisubira kuraba, kugira ngo mve ngaho Yesu niwe yaje kuntora. Voilà, aca aramvanaho ansubiza hasi. Icari kintwaye rero y'Imana iri kwari ukuregana. Mw'ishengero narimwo narikoreramwo ibikorwa. Mu bikorwa rero haba harimwo abantu bakurenganya, bagukubita inkokora. Ndavuga nti aba bantu bahora bangirira ibi ndagiye kubarega. Nari ndagifise mu vyiyumviro mvuga nti jewe nzobarega. Igihe nashika mw'ijuru rero ndavuga nti aka nakaryo keza, reka ngende ndabarege ba bantu. Ndavuga ngo data. Nshitseyo cyangwa hasi ndapfa. Icubahiro cayo ni kinini cane, kinkubita hasi ndapfa. Yesu arantwara rero ansubiza mw'ijuru ritangura. Aho rero ni hamwe hari ijuru rya mbere bimwe dusoma mu vyahishuriwe. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 21 guhera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo mbona ijuru risha n'isi nsha. Kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere vyari vyagiye, n'ikiyaga nticari kikiriho. Voilà, nkibi urumva yuko bica biguha iciyumviro bivanye n'ivyo uyu muntu ariko aravuga. Aho rero nahabonye ikiyaga kimeze kibonerana kujya kw'ikiyo. Umuhisha w'amata
uva mu mana. Tuzonywa amata ava mu mana atava mu nka. Amata zikuruka ubona umengo yuzuye ijuru. Ndavuga nti amata ibi ni biki? Uyegereye akaduga akakubisa, uvuyeho akacaza aho wari. Rero ndabona ikiyaga kibonerana kujya kwibiyo kiraboneka neza, ikiyaga kinini cyane, ukabona kirazunguruka kure cyane mu ijuru. Igihe nahava rero ndagenda ndavuga nti reka ndabe ico kiyaga kiva. Aho naja kuraba iyo kiva source yaco, ndinjira nkinjira nkabandanya, nza mbona kizukuruka kiva munsi y'intebe y'Imana. Nsanga ninjiye munsi y'intebe y'Imana. Ibyo bintu byose rero ni by'ukuri birabaho. Hariho n'ibintu birengeye ubwenge bwacu bigoye no gusigura. Uriko urabiraba rero ubona donc uko ugenda uraraba niko gatera kaba gatoya kakateba kakaba nk'akanyuzi, ukakabona kava munsi y'intebe y'Imana, ukabona kava hariya kure. N'ibintu bigoye gutahura. Kaje rero kaza nk'akanyuzi kagateba kagashika aho kiba ikiyaga kinini. N'ibyayo mata rero niko bimeze. Nabonye ibintu binini cyane, mbona ibintu by'ubwenge burengeye. Intebe y'Imana ikoresheje ubwenge buhambaye bukomeye cyane. Jewe nta bwenge noronka nshobora gukoresha bwo kuyisigura. Ndavaho mbona ukuntu intebe yiwe, hafi y'intebe yiwe hasharije. Uye ko ibi bintu by'amadekoro bagira ngaha mw'isi byavuye mu ijuru. Nta hantu na hamwe hoba dekoro ingana niyo nabonye mu ijuru. Hariho amashurwe, hariho ico twovuga ngo ubwiza bw'Imana. Biva mu bintu mengo n'amashurwe, ariko n'ubwiza bw'Imana. Ni ikintu kiboneka c'ukuri nyene. Ukabona umengo n'umutsama, urya mutsama w'inzuki nyene, ukabona bujejeta buva ku ntebe y'Imana, buva ku Mana. Icubahiro c'Imana ukibona nk'uko mbona jewe, nk'uko mbona. Icubahiro c'Imana kibaho nta kuntu numva no gisigura. Yesu rero muragarutse, hanyuma hakwirikiye iki? Aho ivyo nabona turi imbere y'intebe y'Imana. Tukiri ngaho, iki nico navuze nti abantu bavuga ngo Imana ntishobora kwitazira, kwihimbaza. Je nabonye ubunini, ubushobozi, ububasha, amashimwe n'ibindi. Ivyo nabibonye aho hantu, biriyo n'ivy'ukuri, urashobora kubibona n'amaso yawe. Biva ku Mana bigaca vyuzura ijuru ryose. Mbere ivy'abantu bahimbaza canke batazira, hariho bimwe bidashika no mw'ijuru. So Imana rero icubahiro cayo, amashimwe yayo ariho ava kuri yo, naho ikeneye umwana w'umuntu kugira ngo abikore. Imana rero sinashoboye kwiraba mu cubahiro cayo ngo nshobore kuyiraba. Ni nk'uko yabanje kugifuka, ni nk'uko yabanje gushirako nk'ikirido kinini, niko guca amanuka rero. Ariko ashika ku ngazi zo hejuru, aho abari nko ku ngazi ya kure. Twe turi ku ngazi ya mbere, we yari nko ku ngazi ya gatanu. Mubona hariya yari yambaye umwambaro ucibibatsi, gushirako igikayangana kujya kw'inzahabu, kimeze nk'inzahabu. Acambaye ni nk'uko gifuka impera zose z'isi. We yicaye mu ntebe yiwe gusa. Ura yuko isi yose iri munsi y'impuzu yiwe.
mw'isi n'ibiri kw'isi yose biri musi y'impuzu ziwe. Imana yiyicariye impuzu zose zirafuka impande z'isi zose. Hariho ibintu vyinshi bitangaje. Kuza mpamagara rero ati Aida, ndatangara numvise izina ryanje. Urabonye ubuntu imbere yanje. Ndagutumye usubire kw'isi. Ubwira abantu uti ni jewe Imana iruta vyose. Ubabwira uti ndi Imana ishobora vyose. Bampimbaze mu kuri no mu mpwemu. Ndagutumye usubire kw'isi ubwira abantu banje uti mukore ibijanye n'ijambo ry'Imana. Hanyuma baduge umusozi wanje mweranda. Ayo niyo majambo yambwiye. Igihe yambwira rero ngo genda ubabwire. Igihe yambwira ngo baduge ku musozi wanje mweranda. Kandi vuba. Kandi abazobikora nibo bazoshika ino mw'ijuru. Genda ubikore. Ico niyumvira cose cavuze urwamo mw'ijuru. Kandi ndavye ngaha hafi nkabona inyishu. Voilà, nkabona inyishu zica ziza. Ikibazo nibaza naca ndakironkera inyishu kuri ekra. Siwe yanyishura. Umusozi bisigura kugiranira imigenderanire n'Imana. Kurondera Imana, kuraba Imana. Ko wiyumvira kuja ku musozi wundi, banza urabe yuko Imana mukorana. Abantu biyumvira kuja kurondera Imana ku misozi kandi atari iri muri bo. Utarashika mu rusengero nubanze ushike mu mishikirano yawe n'Imana. Genda ushike mu rusengero wasenze kera. Banza wubake imigenderanire yawe n'Imana. Indani muri wewe. Nguwo umusozi wa mbere Imana igomba yuko tubanza tukurira tukaduga imbere yuko twurira iyindi misozi. Tubanze tugira imigenderanire myiza n'Imana. Yesu n'umuntu aciye bugufi cyane, umuntu atekereje cyane. Imana nuko nyene. Nico kimwe n'Imana nyene. Bose n'abantu batekereje. Twebwe umuntu agura karato akagira hejuru hariya ariko banye n'ivyo ubona vyose ku masi yose baciye bugufi cyane, batekereje cyane kandi ari banyene vyose. Nivyo erega ubwishime buva kwa Satani. Rero wambajije nakuyeyo. Ico ni ikintu kimwe canyigishije cyane mu bindi nakuyeyo. Rero ukuvayo kwanje none umaze kumva ivyo Yesu yavuze iki? Yesu yambwiye ibintu vyinshi ivyo tutashitseko tutigeze tuvuga. Kubw'umwanya. Okay. Uragarutse rero. Ico gihe rero jewe nashitse mw'ijuru pasitori hariya ku rusengero. Urumva dusubiye ku isi baciye bakota taxi bakura umubiri wanje kuri saro kugira ngo bawutware ku bitaro. Rero baca bavuga bati reka duce ku rusengero basenge. Ariko batarashika ku rusengero imodokari bari bantwayemwo ipfira ku gasozi. Yagomba ikikame ku rusengero. Hanyuma baca bahamagara abavuzi b'ubutumwa bari bavuye ku rusengero ngo babafashe gusunika imodoka. None wewe wapfuye iki kingana gute? Jewe napfuye hagati ya 3:00 na 4:00 z'igitondo. Nsubira kugaruka kukagoroba. Aho imodoka rumva ko yari yapfuye, nyene umuduga yaguma avuga ati kuramo umuntu wanyu. Jewe ibintu vyangoye gose. Imodoka riranse baca bakuramwo ca kiziga. Bagitwara kwa pasiteri mu rusengero. Uko niko bashitse ku rusengero. Uko niko bo banyiganiye. Bo bavuga yuko namaze amasaha 9 muri iyo process canke muri ico gihe.
bashikanye ikiziga canje ngaho rero pasiteri siho yababwiye ati ndacari busy nimurindire gatoya. Amaze guheza ivyo yarimwo akaza imbere y'uwo muntu bita Aida ari jewe imbere y'ikiziga canje. Sinzi rero uko yasenze, ariko jewe numvise iyo nari hariya numvise nk'umuntu ahamagarira kure nk'akana, akana kageze kure nk'uko waba uri mu Kamenge ugahamagara nk'umuntu ari mu Nyakabiga. Uko niko nokivuga. Yahamagara cane rero ati yewe garuka, arasubiramwo irya kabiri ati we garuka. Ndavuga nti ninde ampamagaye? Ndavuga nti ivy'ijuru ko nabihejeje, okay, mfise amahoro menshi, noshobora gusubirayo ntaraba ibiriko biraba. Iryo jwi ryampamagaye ryari n'inguvu nyinshi, ryararenze kure riranshikira ndaryumva. Iryo jwi niko guca rinkurayo rirangarukana, byankuyeyo ku nguvu. Kuvuga yuko umuntu wese wosengera yogaruka yapfuye ashobora kwanka kugaruka kw'isi. Jewe nije nahisemwo, iyo ntahitamwo sinari kugaruka. Bisigura yuko amasengesho yacu atobora agashika mw'ijuru neza cane. Je navuze nti reka nsubireyo ndabe uwo ampamagaye. Amfashe ntwara n'inguvu nyinshi, naje nka kujya kumuravyo, kurya umuravyo uravya. Wowe uza ubona uri nka kurya umuntu ari muri asanseri, ariko uri hariya mw'ijuru ubona ari nk'umuravyo uboshitse. Uko rero niko nagarutse. Nshitse ngaho ico gutangaza, mama wanje aba kure. Nsubiye inyuma gatoya, nshitse mu kirere, ntanguye kubona isi, natanguye kubona wa mubiri wanje aho uri, aho uryamitse, nkabona n'abariho, nkabona n'ivyo bariko bayiyumvira. Numva mama wanje avuga ngo mana yanje umwana wanje, nkiyumvira nti none abantu bariko baririra jewe, nibo aho kwiririra. Ndavye nkabona kw'isi hari ubujuju bwinshi. Umuntu yapfuye nta gituma na kimwe co kumuririra, ahubwo nukwiririra wewe usigaye, kuko usigaye ngaha muri danger zone, muri zone igoye cane. Ikikuriza no kutamenya. Je naravuga nti baririra jewe aho kwiririra. Jewe rero nagarutse kugira ngo ndabe iryo jwi ry'uwo muntu ampamagaye. Niho kuza rero ndavuga nti pastor ni wewe umpamagaye? Ariko wewe ntiyambona. Niho kuza numva avuze ngo mumuterure. Niho kunterura bahagarika uwo muntu bavuga ngo yapfuye. Akora kujya kumuravyo. Je rero narinje kujya kumuravyo kugira ngo nce nisubirira inyuma. Rero mbona yuko bisaba yuko nsubira muri ca gihuzu, wa mubiri nari navuyemwo. Igihe ampamagara ntiyambwiye ngo garuka ubeho imyaka 2 canke 8, kuko utegerezwa kubaha amategeko, kubaha amabwirizwa. Ico ni ikintu gikomeye cane mw'ijuru. Mw'ijuru isengesho ni itegeko, ivyiyumviro ni itegeko. Urumva nategerezwa kumvira ikivuzwe. Niho guca mvuga nti okay, reka ndabe uwampamagaye, ngumeho imisi 2 canke 7, hanyuma nisubirireyo. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Igihe nari kwa Aburahamu, narasanzeyo abatama ba kera cane, kera gose.
ariko abo bantu ntibigeze bakora intumbero yari yabazanye ngaha ku isi. Iyo kwa Iburahimu bariyo barindiriye umunsi w'imperuka, umunsi wa nyuma. Rero ntahura yuko ari bibi cyane kuja mu ijuru utakoze purpose cyangwa utakoze intumbero yakuzanye. Nkavuga nti nanje ndibutse yuko nashitseyo ntakoze mission yanzanye ngaha ku isi. Ni rero akana karya Imana yampaye kugira ngo ngaruke ndayikore. Ntikumbe nico gituma ngarutse ngaha ku isi. God, praise God. Bagenzi. Iki cigwa gikeneye amasaha menshi. Ariko ico dukuyemwo mwebwe mwese muriko muraturaba, ijuru ririho, umuriro uriho. Ubuzima bw'impwemu buriho. Ku bantu bemera. Ubu n'ubutumwa bubereka neza yuko bakwiye kubaho bafise intumbero. Murumvise yuko intumbero y'ubuzima Imana iyiyumvira ko cane. Ivyo biriho. Imana iriko irabaza iti uriko urabaho ukora ico waremewe. Mukomera amashi menshi Pastor Aida kubona yashitse ngaha akadushingira intahe. It's real. Many thanks again to Pastor Aida for coming out to share her testimony. Imana iguhezagire Pastor. Amen. Gira ico ubwiye umuntu atarakira Yesu umwami n'umukiza. Murakoze Pastor. Muntu wese uri kuranyumviriza ngomba utegere canke utahure iki kintu. Ntukore ikosa ryo kuva mu isi udakijijwe. Ntuveho utemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwizere Yesu mukire umuriro wo kumuhero w'isi. Gere mwemere Yesu nk'ukuri. Niwe bwenge bwatanguye isi itaranabaho. Niwe Kristo bavuga ko mu migani ibibazo byose wibaza Yesu niwe bifitiye inyishu. Aravuga ati ingo uko muri kose. Aravuga ati ingo uko uri kose nanje ndaguha uburuhukiro bwiza. Imana ibahe umugisha. Imana ibahezagire mwese. Nuko rero bantu b'Imana ngiki ca gice ca kabiri turagishikanye. Muracumvise. Aha umuntu wese arafise uko yemera, ariko ndizera yuko umuntu wese yagize icyo asigarana. Havuzwe byinshi, ariko ndibaza yuko utabuze ico wigamo. Hari abantu nabonye makomantere bavuga ngo byoshoboka yuko umuntu aja mwijuru akagaruka, ngo ivyo ntibibaho. Ariko mwibuke rya jambo ry'Imana ryavugwa na Paulo. Paulo avuga ivyo yeretswe. Tubisanga mu Bikorinto ba kabiri gice c'12 ku murongo wa 2, aho avuga ati ndazi umuntu wo muri Kristo yaduganywe akajanwa mwijuru rya gatatu. Ubu hashize imyaka 14. Namba yari mu mubiri simbizi, canke namba atari mu mubiri simbizi, bizi Imana. Iri jambo muraryumva rero. Nimba atagiye mwijuru umuntu, jewe ntavyo nzi. Nimba yaragiye, ivyo bizi Imana. Rero fata ko ibi vyose wumvise bizi Imana. Ariko mugabo ngoma ndabibutse impamvu nyamukuru yatumye ntegura iki cigwa. Nagiteguye kugira ngo kibe intangamarara ya ca cigwa dutegerezwa kwiga gihagaze kuri vya bintu bitatu: agaciro, inyungu hamwe n'intumbero y'ubuzima. Voilà. Ivyo bintu ni navyo ngaha ku isi. Iyo wabimenye ubu muntu w'ikimazi, uhindura isi ikaba nziza gusumba uko wayisanze, kandi ukarangiza ubuzima bwawe ngaha ku isi uvuga uti ndaruhutse. Voilà.
uyu mupasiteri Aida yariko arashinga intahe, murumva yuko yashitse mu ijuru, ariko bakamubwira bati wewe subira ku isi, icatumye ubaho, intumbero Imana yakuremeye uje atayo urakora, subirayo wikore. Rero bantu b'Imana, nta kintu kiryoshe nko gukora misiyo yawe ngaha ku isi. Reka ndangirize kuri iri jambo Mandela yavuze, mwumve bisa n'ibihuriranye n'ibi bintu. Mandela rero ati urupfu ni ikintu udashobora gusimba. Aravuga ati iyo umuntu yakoze igikorwa ciwe ngaha ku isi, akagikorera abantu, akagikorera igihugu ciwe, arashobora kwiruhukira mu mahoro. Ndizera yuko nakoze uko nshoboye, nico gituma nzosinzira ubuziraherezo. Nuko Mandela yarahuje abanyafrika y'epfo, yarahuje abarundi, yaratumye abanyafrika y'epfo, abirabure n'abazungu banywana, barabana mu mahoro, barasangira ubutegetsi, barababarirana. Yarafashije abarundi muribuka mu mwaka w'2000 gusinya amasezerano y'Arusha. Yarakoze ibishoboka vyose, voilà, yarangije mu mahoro. Natwe wewe nanje turiko dukora iki kugira ngo duhindure isi ibe nziza gusumba uko twayisanze? Turiko dukora iki kugira ngo duhindure Uburundi bube bwiza gusumba uko twabusanze? Turiko dukora iki kugira ngo dutange inyishu z'ibibazo Uburundi bufise? Ntibituraba canke biraturaba? Ejo niyo twava ngaha mw'isi, ejo niyo vyashika tukitaba Imana, tuzogenda tuvuga iki imbere y'Imana? Umwe wese azovuga ati jewe Mana, ico wampamagariye ngiki naragikoze. Uramaze kumenya ico Imana yakuremeye? Wowe uriko urakora ubutumwa Imana yakurungikiye ku isi? Aida yagiye mu ijuru atarakora ico kintu, none wewe kugifise ubuzima ukiri ngaha ku isi, nawe wogenda vyo kugendera gute? Voilà, iyumvire ico kintu. Ni naco gituma twavuze yuko intumbero nyamukuru yatumye tubaha iki cigwa kwari kugira ngo twiyumvire kuri ico kintu gihambaye, ico kintu gihambaye mu buzima, kugira ngo tumenye ingene twitegura, tegura icigwa kugira ngo umuntu wese ashobore kwitahura, atahure icamuzanye ngaha ku isi, atahure intumbero, atahure n'ico ategerezwa gukorera abandi imbere yuko ava ngaha kuri ino si. Nuko rero muhezagirwe mwebwe mwese mwashoboye gukurikirana iki cigwa kuva mu gice ca mbere gushika kuri iki gice ca kabiri. Tuzosubira mu kindi cigwa aho tuzoba turiko turavuga kuri vya bintu bitatu: ingene umuntu yoba umuntu w'agaciro, ingene umuntu yogira inyungu ku bandi, ingene yohindura ubuzima bw'abandi canke ico yoha abandi, voilà, kuko tubaho kubw'abandi. Ica gatatu tuzokwigira hamwe ingene umuntu amenya intumbero y'ubuzima bwiwe. Imana nibahezagire, yatwibandanirize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.